Inshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene YouTube Daniel Mugisha ndabaramukije ndabaha akazina karibu muri kino kiganiro kigufi. Ni ikiganiro co gutabariza canke kurondeza uyu mushiki wacu tutazi ahari gushika uyu munsi. Abarundikazi bari mu bihugu vy'Abarabu n'ukuri bahura n'ingorane zirezire zirenze. Uyu wewe uko namaze kuvyumva numvise bitoroshe, ariko ndi kumwe n'umuntu ku murongo. Si uyu nyene turi kumwe ko niwe turondeza, ahubwo n'uwo uriko araduha amakuru agomba kutubwira ibitari bikeya kuri uyu muntu. Hano turashaka yuko ivyo tuvugira hano abavyumva bafise icyo bafasha kugira ngo uyu muntu aboneke. Turi kumwe n'umwe ku murongo, nimba ariko aranyumva nagenda muramutse. Amakuru yanyu? Ni meza. Murakomeye? Ego. Mwebwe mwaratwandikiye hano, ndabona mwandikiye ifoto muravuga ati uyu muntu wacu twaramurondeye twaramubuze kandi haheze iminsi. Hanyuma icakurikiye warampaye nimero wampaye, je nanje naragerageje kuzikorerako kugira ngo ndabe ko noronka abadufasha kuronka uyu muntu. Gushika isaha sinohebuza abantu mugabo nta cavuyemwo, niyo mpamvu mpisemo kugaruka iwabo kugira tuvugane turondereze hamwe uyu muntu, canke niwo bafise icyo yofasha kugira ngo uyu muntu aboneke abitubwire. Shaka utubwire do nido byagenze gute, yitwa nde uyu muntu? Kwanza wowe uri hehe? Jewe ndi Omani. Okay. Uwo turondeza turavukana arankwirikira. Yavuye mu Burundi mu kwa gatandatu 2024. Ashitse Saudiya, agishika i Abuja aramuha telefone kugira abwire abavyeyi ko yashitse. Yego. Amaze kuyimuha, yamuhaye telefone yiwiwe ya Abuja. Iyo yagiye atwaye aca arayimwaka, aca arayibika. Ntitwasubiye kumuronka. Haheze igihe abavyeyi baramurondeza kugira ngo Abuja amushirire umurongo muri telefone yakuye mu Burundi. Yego. Barateba bararonka Abuja aramugurira umurongo, aramushirira muri telefone. Hama ayimuhaye akayimuha rimwe rimwe kugira avugane n'abavyeyi. Yari yamubwiye yuko azohora avugana n'umuvyeyi wiwe gusa mama, ata abandi bantu yemerewe kuvugana nabo. Kangahe bigenze gute? Yayimuha nka rimwe mu ndwi zibiri, agaca ayitora agasubira akayitwara akayibika i Abuja, telefone ikabika i Abuja yiwe. Rero harahera amezi 3. Reka ndaguciremo gatoya. Urabona uri muri Omania, turiko turondeza uyu nk'uri muri Omania nawe canke arahandi? Oya, uyu yari Saudi. Sawa, nimubandanye rero. Rero bimaze kugenda uko, harahera ukwezi kwa mbere, mama ntiyabona umwana arungitse amafaranga. Ukwezi kwa kabiri umwana ntiyarungika amafaranga. Mbe bavuze ko yitwa nde? Yitwa Iradukunda Yvonne. Amazina yiwe ntabari bavuze, kumbura abantu bacamwumva. Yego. Hanyuma tugeze kuvyo kurungika amafaranga. Yego. Ukwezi kwa gatatu kuragera ntiyarungika amafaranga. Mama niko yaguma amurondeza. Bimaze kugenda uko barateba baratora Abuja kugira ngo uwo mwana ahere. Yego. Aremera aramuhemba mu mezi 3, amuhemba amahera y'amezi 2. Ukwezi kumwe niba kumuhembera ngo yamenye isahani. Rero bica bigenda uko, mu nyuma aramuha telefone arayimuha, akaza arayibikira arayigumya kugeza aho na jewe andondera. Aho hari haheze nk'amezi 4. Na jewe twavugana, ariko tumaze kuvugana indwi zibiri ntitwasubiye kumuronka. Nta muntu n'umwe yigeze asubira kumuronka mu muryango. Ubu haheze ayandi amezi
abiri mm, ata muntu n'umwe amuronka, kandi n'umushahara haherutse ayo mezi abiri yamuhembeye, mm. ayandi mezi ane yose umushahara ntawe ararungika mu Burundi. Kuva mu kwezi kwa gatandatu amaze amezi atandatu muri Saudiya, yahembwe amezi abiri yonyene, kandi ntavugana n'umuryango wiwe. Uyu yari yubatse canke yari akiri inkumi? Aracari inkumi. Ni ukuvuga ngo nubwo akiri inkumi, aho gituma ndabibaza tugira twumve ko bafise umugabo, ugiye abana, ariko twumve ko abavyeyi, uvuze ko ari mwene wanyu, abavyeyi bakeneye kumuvugisha. Ego. Tugeze ku bijanye no kumurondeza rero, mwakoze iki kugira ngo muhebure rwose, aho muba mwaraciye, aho mugeze murondeza gushika naho murinda muza hano kwa Daniel Mugisha, ni hehe? Mama yaciye agerageza uburyo bwose, arirukanga aho baciye mu kigo ku muntu yamurungitse, aho yagiye ava mu kigo, Hehe? aragerageza ararondeza kuva Hehe? agishika Saudiya, mu kigo ndibagiye ko bacita ingenda kiraba. Kirabe, ikigo yaciyemwo n'uwamurungitse, ivyo nivyo dukeneye kumenya hakuru hakuru. Ego. Mm, Mu kigo citwa Kibenga. mm, Inimero z'uwo muntu ni agasaraba amajana 257, mm, 65, 19, mm, 60, mm. 97. Ibi ni vyiza Aho kuzivuga. kuva kare niho mama yaguma agenda kuri uyu muntu kugira ngo amufashe, kuva kare atararungika amahera, kuva batamuha telefone ngo avugane n'umuryango. Uwo muntu niwe mama yaguma amanuka i Bujumbura amubwira ingorane ariko aragira. Kugeza isaha mama aguma amanuka hanyene kuri iki kigo yaje avako kugira ngo bamufashe kurondera uwo mwana. Uyu muntu niwe agerageza kurondera uwo muntu ariko vyaranse. Inabuja bamutelefone ntiyitaba, bamwandikiye ntiyitaba, nta muntu n'umwe yitaba. Ego, ni ukuvuga uwo mwana ntitumutora kwera. Iki kigo co mu Kibenga mugabo uko biri kose si Kibenga, kirafise nta foto yaho hantu yaje ava, wowe ufise ngo yimpe ngaha muri WhatsApp ndayirabe ifoto y'iki kigo co mu Kibenga? Oya, ifoto yo mu Kibenga ntayo mfise. Ntaco turaza kugerageza kuyironderera, kumbure turaza no kumenya uyu muntu. Ego. None nk'ubu mwe mwifuza iki? Twe twifuza ko mwodufasha kugira ngo uyu mukobwa tumuronke, tumenye amakuru yiwe, tumenye ikibazo afise, tumenye amahera ko Inabuja yayagumije, niba atamuhemvye basi Inabuja amusubize kuri ofisi, bamukabira inzu agende gukora ahandi. Bino bintu biri mu bintu nama navuze mwa abantu munkurikira. Urumva umuntu yavuye mu Burundi aje kurondera ubuzima, ikigo caramugiriye neza, kiramusafirisha kiramushikana muri Saudiya, ariko mu bintu bigaragara ngaha biduhagaritse umutima uyu munsi. Murumva yuko iki kigo gisa n'icamutaye. Iki ni ikintu nama nisabira abantu basafirisha. Amezi 6 ni menshi warasafirishije umuntu utarongera no kumwandikira message, kandi muzi ko ibihugu by'Abarabu ari ibihugu by'ibikoko. Mu byo mwiyumviye ngaha, uyu mwene wabo n'uyu turondeza ariko aravuga, murumva yuko bafise ubwoba, kandi ntawe ubwoba nta n'ubuzi ko akiriho, kuko mu mezi 6 bamuhembye amezi 2, ahandi ntibaramuhemba, kandi bajya batarabona telefone. Byumvikana ko operation ya mbere je nza gukora niyo kubanza kurondera kwanza
uyu yamusafirishije kuko narabarondeye ntibanyitavye mu ndazi ukundi kunza kubikora. Ikindi nabemereye abantu munkurikira ngaha nuko uyu tuzohemuka tumubonye vyanka bikunda, kandi nzogaruka ngaha ndababwiye tuti twamubonye. Hanyuma iki kigo naco reka nireze revare ivyo ntenda kuvugira ngaha kumbure tuzobiraba, mugabo gusa twifuza ko twabona uyu muntu. Ibi ni ibintu bibi cane bibabaje kubona umuntu asafira amezi 6. Vraiment murumva ko ari amezi menshi. Erega hariho abantu usanga banavuga ibintu vyumvikana, akavuga ati none uyu muntu wanyu ntahembwa, umushahara uragenda buri kwezi, ntavuga nabi wabo mugabo umushahara uragenda. Ico nicyo cyizere kimwe, nubwo utabuze uko abayeho ariko ntaronka umushahara ntibanavugana. Hari n'ikindi yotuma avugana nabi wabo basakabura umushahara, mugabo wabo bakamubaza ati umuntu wacu arakomeye, fendofe azoza. Murumva ko nuye kabivuga uwo mwene wabo ariko arabivuga babaye kandi nta butobabara. Harakenewe ishirahamwe rivugira abakobwa bo mu bihugu by'Abarabu. Harakenewe ishirahamwe rivugira abakobwa b'abasafirishijwe bagira mu bihugu by'Abarabu ntibongere kwitabwaho, kandi Imana izidufashe iryo shirahamwe riboneke. Nimba ari nivyo twogiramo inguvu natwe tugafashamwo tuzobigiramo inguvu. Harakeneye ishirahamwe rivugira abakobwa basafirishwa mu bihugu by'Abarabu, Iraq, Saudiya, Omania, Qatar n'ahandi za Dubai za Kuwait. Ribavugira ku buryo abakobwa bose bagenda hariya muri Arabia, iri shirahamwe banza kuryinjiramo bakiri mu Burundi, bakagenda dufise trace yabo ku buryo bageze hariya tuguma tubakurikiranira hafi. Ibi vyo kurinda guca mu Burundi natwe tugashobora gushikira urya mu boss, kandi ibi hamwe n'Imana zidufashe tubishobore, kuko nico kintu maze kubona. Kandi hari n'abantu maze kumama ide, kino kintu kibonetse vyotuma ibi aba boss basafirisha umuntu bakamugeza hariya bagaca biraramira ntibongere kumukurikiranira, twebwe tukamwikurikiranira tukamubaza gutelefona gusa, gute umeze, gute umeze neza, ukumva ko uwo muntu ameze neza. Byo nyine birakwiye. Warahembwe sindahembwe, tuba tubwira inabuja, kuko ubu turatelefona ba inabuja bakadutukagura ntitubazi niki, ariko mugo turagerageza. Ndashimiye kandi ambasaderi w'u Burundi yari muri Saudiya, atandukanye nawe muri mwari muzi kera. Nukuri ubu amaze kumwitura mwese ndazi muramushimira, kandi na twebwe ubu turamushimira, nubwo hari igihe tugeze kuba tutamushimira kubera ko atabyitwaramo neza kera, ariko ubu muri iki gihe tumuhaye ubutumwa arabwakira. kandi niyo tuhaye nimero abantu kugira muce ko natwe tukabimuha, turabona ko ivyo bintu yashoboye kubikemura, kandi amaze gukora bitari bikeyi mwibi bihe. Rero nukuri nubwo bateba kwitaba rimwe rimwe, hariho ukuntu bitandukanye n'ivyari bihari ubwa mbere. Ibi rero nivyo gushima, turashima twongera twanagaya ibi bitameze neza. Ibi rero umuambasaderi Joel ari muri Saudiya w'Abarundi abikora neza cyane, yaba n'abandi bari mu bihugu vya bindi, ariko babikora vyari sawa, ariko ntaco, hamwe n'Imana bizogenda neza. Rero dada yangu, nagomba mu kusezerana nawe, nagomba ndakubwire yuko nza kongera kukurondera kumbure canke nejo. Ego. Nzakubwira ico nzoba kugerako muri inyuma y'iki kiganiro. Ego sawa, murakoze cyane. Nimba hari ico mwongerako canke mwifuza sinzi, nashaka kwanza tuba twibukanye ko ari mu Kibenga, amazina yiwe bavuze ko yitwa nde? Iradukunda Yvonne. Iradukunda Yvonne. None mbega mwe kuvuze ko mama wawe akunda kumanuka ngo aje kuraba, mwe muba hafi y'igisagara canke mumanuka muva hehe? Twebwe tuba mu Rumonge, muri province Rumonge. Urumva mama wawe tuba muri province Rumonge, komine Bugarama, zone Magara. Urumva mama wawe aripakiza akava mu Rumonge iyo muri zone Bugarama Imagara, akazi Bujumbura, agataha atarose inyishu, akagumaza kubaza ibijanye n'umwana wiwe ntibamufashe na gatoya. Yego.
urumva aha nk'abavyeyi bavyaye nibace bumva rero ku bukene buri mu Burundi muri iyi minsi agaturira agatikira rimwe kabiri gatatu ntaronke umwana we yagiye kurondera ntamuha amafaranga kandi ntanamuvugishe ntanamenye ko ariho mumva icyo gikomere namwe dada ndagushimiye ku mwanya duhaye mugira ibihe byiza Ego, ibisigaye undindire ego, turaza kuvugana kugira ngo twabikoze ego muheza bwiko. murakoze Sawa. reka nce nshimira rero abakunzi banje munkurikira kuri runo rubuga rwanyu ubu sinkigwita urw'iwanje ni urw'iwanyu cyane cyane abagore mu bihugu mwari muzi ko mugiye guhererwamo burya umuntu ahaguruka mu Burundi azi ko agiye guhirwa nk'ubu vy'abana bagiye kuryoherwa no kubaho neza ikintu kibagira ni uku kuntu agerayo hanyuma agaca atakaza agateka ko kwitwa umuntu bagatangira kumufata nk'igikoko bino ni ibintu bibabaje cane ariko Imana izodufasha ndazi ibibazo byanyu bizokemuka nama nabivuze iyo ndiko ndavuga ibintu nk'ibi si ukuvuga ngo ariko ndashigikira ko aba bagendayo badashobora kugwa mu ikosa ariko nk'aha nta kosa turiko twagiriza uno muntu twe two twirondereza umuntu gusa rero kubaho uko biri kose umuntu aba bikeneye kubaho ariko n'uburenganzira bw'umuntu burya burakenewe ko yuko umuntu aguma ariho nyine afise n'uburenganzira bwiwe icyo nshatse kuvuga ni iki ni uko rero abantu babaza mu mugongo uravugira ngo abakobwa ngo kandi ngo baba bari mu makosa niyo mpamvu cijemo kano kantu umuntu kurondeza umuntu yazimiye canke yatakaye nta kosa aba uwo muntu yakoze nta nikosa waba kwagiriza hagati we karamurondeza kuko aba basanga muri commentaire ngo wewe uravugira ngo abakobwa bari muri Arabia ngo kandi ngo bagira amakosa kumbure nkabajya abona batoroka nama mvugira none n'ubutorotse gatoroka kubera iki reka rero akarorero nk'uyu ntuzi byabayemo ushobora gusanga yaratorotse kubera ko vyamwankiye gose base kumuha ivyarya base kumuhemba agaca atoroka akagiye mu gahinga akabikora nko kwiyahura ubu none abari mu ikosa nta kosa barimo none wewe rero ari ku kazi reka dufate ko ari ku kazi umugabo base kumuhemba banka ko avugana nabi wabo murumva ukuntu bibabaje uca usanga no bamucunaguza bamugaburira ibyo basigaje bamufata nabi nyine nk'iyarara ibi bintu bizohagarara kandi ndabibabwije ukuri n'Imana idufashe nimbizi ko turi abantu natwe dukeneye kubaho izidufashe ibi bintu bize bihagarare umukozi ahari avuga ati nanje ndi umuntu ndakora kuva mu gitondo sizere gushika saa 5 y'ijoro ce saa 4 guhera iyo saha ncenza kuryama na telefone sinitaba n'ubu telefone sindamwitaba naho njyamye ntabure kure kuhaza ivyo bintu bizoteba mugo bizoba murakoze